Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Itorwa ku nshuro ya kabiri rya Reverien Ndikuriyo ngo arongore umugambi CNDD-FDD ririko riravugwa cane ku bijanye na kazuza k'igihugu mu ntwaro rusangi, ikibanza c'abatavuga rumwe na CNDD-FDD hamwe n'ibijanye no guhiganwa biciye mu muco mu vya politike. None itorwa ryiwe ryo barisigura iki ku bijanye no kwishira no kwizana muri politike y'u Burundi? Iryo torwa ryo barisanzwe canke rigiye kubandanya risubiza inyuma ibijanye n'ibikorwa vy'indi migambwe yirigwa irasaba yubahirizwa ry'intwaro rusangi? Inyishu kuri ivyo bibazo ni muri kino kiganiro kw'isoko, mukaba mugira mugishikirizwe na Bertrand Ndakuriyo. Kaze. Reverien Ndikuriyo niwe yatowe kuri uno w'Imana igerekezo rya 2025 kugira abandanya arongora umugambwe CNDD-FDD mu kindi kiringo c'imyaka 5. Reverien Ndikuriyo mu mabanga yiwe yagiye arakumira yindi migambwe kugira umugambwe akomokamwo utware igihugu atankomanzi. Iryo torwa rya Ndikuriyo nta cizere riha abatavuga rumwe na leta mu nzira yabo ya politike. Tubibaze mugenzi wacu Desire Hatungimana. Igihugu cy'u Burundi kiri mu ntwaro rusangi kuva umwaka w'1993, ariko iyo ndongozi ya CNDD-FDD uko yagiye irigenza yerekana ko gusangira ubutegetsi n'abandi atavyerekwa. Ndikuriyo yagira arangwa n'amajambo akomeye cyane yerekana ko abo batavuga rumwe atakibanza bafise mu Burundi, abo wewe yita ibipinga. Reverien Ndikuriyo ni umwe mu banyapolitike b'Abarundi bakoresha amajambo akakaye kandi akomeretsa, na cane abo batavuga rumwe atagaciro namba yigera baha. Intumbero yiwe no gusambura imigambwe biboneka ko ikomeye kugira mu mahiganwa biborohere. Muri kahise abamubanjirije barasambuye imigambwe nka FNL, Frodebu, Iprona, IPD, vyose bikaba vyakorwa amatora yimirije kugira CNDD-FDD icintege abo bahiganwa. Iyo ngendo Reverano yarayibandanije aho mu mwaka 2023 agatongwa asaya kwa binyuranye n'amategeko umugambwe wiwe SNL uhabwa Nestor Girukwishaka ari mu kwaha kwa CNDD-FDD, ivyo byose kugira amatora yayimirije azobe atawe bahiganwa. Reverien Ndikuriyo yarakuriye inkoni ku gishitsi gwasako nimba ko kashaka gukina politike yova mu batavuga rumwe n'uwo mugambwe uri ku butegetsi nyabuna agahamvya CNDD-FDD, atabikoze naho bazovyifuza bitagikunda. Ari tariki 17 ukwezi kwa gatandatu mwaka 2023 ku munsi wo kubika Petero Nkurunziza yahoze arongoye Burundi. Iyo ngendo irerekana ko muri uwo mugambwe badashaka guhiganwa nkuko berutse kugaragazwa n'amatora y'abashinga amateka n'abakenguza amateka, aho CNDD-FDD yiganje muri izo nzego 100%, aho mbere binavugwa kiretse gukumira abandi n'abagize ngo baritabira bibwa bene umurango babona. Uwo mutegetsi wa CNDD-FDD rero aje kubandanya umugambi wiwe wo gukumira iyindi migambwe gushika igihugu cy'u Burundi gisubiye mu ntwaro y'umugambwe umwe. Kubona umugambwe CNDD-FDD usubira kwizera Reverien Ndikuriyo ngo abandanye ayobora umugambwe uri ku butegetsi ngo nibisanzwe, ariko ikidasanzwe ngo nivyaranze uwo mugambwe ku ntwaro yiwe mu myaka 5 iheze, mu gihe hiyongereye gusubiza inyuma intwaro rusangi igihugu citwa ko kirimwo mu gukumira iyindi migambwe mu matora. Umugambi uri ku butegetsi ukihariza inzego zose z'igihugu ku bice 100%. Ivyo bivugwa na Kefa Nibizi arongoye umugambwe Kodebu. Nibizi yerekana ko naho uyarongoye CNDD-FDD adafata ingingo wenyene, biboneka ko ari mu bariko barasubiza inyuma intambwe igihugu cageze ko y'intwaro rusangi. Twebwe ico tubona nuko umugambi uri ku butegetsi kuva kuri nyakwigendera Petero Nkurunziza gushika no munsi wamufise intumbero imwe y'ukurondera kuguma ku butegetsi, na cane bamanje gukumira cyangwa kuburagiza
iyindi migambwe. Igishasha gusa nuko muri iyi myaka 5 iheze irongowe n'uwo yarayasoye kwizigirwa niho honyene umugambwe uri ku butegetsi washoboye gukumira 100% iyindi migambwe kugira ngo wiharize inzego z'igihugu wonyene. Ica kabiri ni naho mu gihe c'amatora abanywanyi b'uwo mugambwe bakoze ibintu tutabwigere tubona mu vyerekeye gutorera abandi n'ivyerekeye kudakorera mu muco kuvyerekeye amatora. Ivyo rero bikadutuma twibaza duti mbega nubwo bene izo ngingo bidakunda ko zifatwa n'umuntu umwe, ivyerekeye demokrasi mu Burundi bigiye kubandanya gute? Niyo twamaze kumva yuko yaba umunyamabanga mukuru wo mugambwe n'abandi bategetsi bafise iciyumviro kigaragara yuko batifuza imigambwe myinshi yoba mu vyerekeye uburongozi bw'igihugu. Ikindi kintu gishasha turiko turabona muri ino myaka ni ingene uhereye ku mukuru w'igihugu ukaza ku munyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi ukaza no kubashikiranganji usanga bose bariko baridoga ivyerekeye ingene igihugu kirongowe, ugasanga bariko bavuga ko harimwo amakosa menshi kandi twari tuzi yuko ari bo bonyene bafise mu minwe ivyerekeye gukosora ibitagenda neza. Tukibaza duti none vy'ukuri ubutegetsi buturuka muri uwo mugambwe buri hehe ko twumva uwo ari we wese yidoga aho gutora inyishu no kuremesha abanyagihugu. Kubwira ngo uyu mugambwe utavuga rumwe n'uri ku butegetsi ahanura abarundi kudasubira gusamazwa n'impinduka ziba mu mugambwe uri ku butegetsi kuko ngo bimaze kugaragara ko ataco bihindura mu buzima bw'igihugu, mbere hari naho izo mpinduka zituma n'ivyahuha bihuhuka. Asaba abarundi nyabona kubandanya biyumvira ico tuma umugambwe uri ku butegetsi utahura ko igihugu kiri mu ntwaro rusangi kandi igihugu gitegerezwa gutera imbere. Twebwe rero ico twoterera abarundi bose kumbure badashimishwa n'ingene ubutegetsi bukomoka mugambwe buriko burakora, bo kwirinda cyane guta umwanya kuvyerekeye impinduka z'abantu bo muri uwo mugambwe, kuko imisi yose iyo habaye impinduka wamusanga intumbero ari yayindi, nubwo bitabuza yuko habaho bimwe bihinduka kumbure bikagenda neza buke buke canke bikayangara gusumba uko vyari biri. Ariko igikomeye gusa n'ugushishikara turaba duti mbega twokora iki kugira ngo uyo mugambwe wemere yuko demokrasi isubira gushinga imizi? Twokora iki kugira ngo ingendo yo kudagomba guteza imbere igihugu ihagarare, abanyagihugu bashobora batezukirwe mu vyerekeye ubutunzi n'imibano, ko tubona yuko umenga ubutegetsi bwa uwo mugambwe uwo mwitwarariko ntavyo bafise. Ewe Burundi gacu uratwengeje urababaje kuko buriya akari gatwengwa nkakeza amabi wakorewe n'abagiye barakurikirana ku ntwaro ntawo yavuga wayamare. Muriyumviye ko uretse ko habaye kongera ikiringo urongoye umugambwe uri ku butegetsi, itorwa bwa kabiri rya Reverend Kuriyo rituma abatari bake bibaza ibibazo kubijanye n'akazoza k'intwaro rusangi no mwidegemvyo muri politike mu Burundi. Mu batavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi, ivyaranze imyaka iheze ngo nta cizere bitanga kubijanye n'impinduka nyakuri mu gihugu. Nuno hano duce dusozera ikiganiro kw'isoko naho butaha. Cyari ikiganiro kw'isoko.